Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya mbere Rusama, igihugu cacu c'u Burundi cama cifadikanya n'ibindi bihugu vyo kw'isi mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ku bakozi no kubakoresha, uyo munsi rero ukaba ari uwo kurabira hamwe intambwe iba igezweko mu kazi, mu ntumbero yo gufata intumbero nshasha kugira ngo akazi kagende neza, igihugu gishobore gutera imbere. Mu kiganiro c'uno munsi tugaruka rero ku ibirori vy'ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, umunsi wahimbarijwe mu ntara ya Rutana ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa mbere Rusama umwaka w'2018, urongowe na nyinicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Turabayagira no ku bindi bikorwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaranguye mu ntara ya Gitega, tubayagire no kubijanye n'imyiteguro y'amatora twimirije, aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD, akaba kandi n'imboneza yamaho muri uyo mugambwe, yifadikanije n'abandi bagumyabanga mu gutanguza icese imyiyamamazo y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'amatora y'impenyanyuro y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Imyiyamamazo yatanguriye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega. Mu gitondo co kuwa 30 Ndamukiza ku kirimba ciwe kiri Gitega, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarakiriye icegera c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Somalia Mahdi Mohamed Guled. Bimwe mu vyagenza uyo mushitsi hakaba harimwo ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ca Somalia, ubutumwa bwo gushimira igihugu cacu c'u Burundi ku kigoro co kugarukana no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ico gihugu, nk'uko twabishikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa. Icegera c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Somalia Mahdi Mohamed Guled ahejeje kwakirwa n'umukuru w'igihugu. Yarasanzwe ngaha mu Burundi aho yaraje gushigikira imikangara y'igihugu ca Somalia tereza imyaka 17 mu rukino rwa nyuma rw'umupira w'amaguru, mugabo kandi akaba yari yifuje no kubonana n'abarongozi b'u Burundi mu rwego rwo hejuru. Yaje rero afise ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ca Somalia, ubutumwa bwo gushima cyane ingene igihugu c'u Burundi gifasha bidasanzwe igihugu ca Somalia mu kugarukana no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ikindi cyari kimuzanye kandi no kumenyesha yuko umukuru ca Somalia yifuza kugendera u Burundi mu vuba cyane, agasaba rero yuko leta y'u Burundi yo kwitegura kugira ngo imwakire. Yashimye cyane ibikorwa bidasanzwe birangurwa n'abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia, aho badafasha gusa mu kugwanya intagondwa z'umuhari Al-Shabaab, ariko bafasha kandi no mu kumenyereza abasirikare ba Somalia kugira ngo mu minsi iri imbere abari bazofata mu mirimo bijanye n'umutekano n'amahoro mu gihugu cabo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu rero nawe yashimye cyane urwo rugendo, aramenyesha yuko ati niko bimeze, inshuti itari incuririzi uyibonera mu bihe bigoye. Ati igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Somalia bafitaniye imigenderanire idasanzwe, imigenderanire imaze imyaka myinshi. Tuzobandanya tubashigikira, tubafashe kugeza amahoro n'umutekano aboneke mu gihugu iwanyu, ati kuko amahoro n'umutekano iyahungabanye mu gihugu cyari cyo cose cyo muri Afrika aca hungabana no mu bindi bihugu, mbere bitavye muri Afrika gusa no kw'isi yose, kuko amahoro sa igihugu kimwe n'amahoro y'abantu bose n'amahoro y'isi yose. Kubijanye naho n'urugendo umukuru w'igihugu ca Somalia yipfuza kugira mu Burundi, nyirico umukuru w'igihugu yamenyesheje umushitsi w'iteka yuko ahawe ikaze igihe cose zo kwipfuza kugendera u Burundi, bazomwakira nko basanzwe bakira abandi bashitsi b'iteka. Ngaho nyene mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama yo kurabira hamwe ingene umutekano ufashe ku rwego rw'igihugu. Inama yari hurikiyemwo abaserukira ibisata vy'umutekano, ukwivuna basi, intwaro, ubutungane n'abandi bose begwa n'ikibazo c'umutekano. Muri iyo nama rero yabereye mu nyubakwa za Tropitele mu gisagara ca Gitega, ivyayivuyemwo tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Ntara ya Gitega yakiriye iyi nama, buramatari wayo yashikirije yuko
intara yifashe neza kandi igihugu cyose kiba cifashe neza, bakaba cyane bikeje kandi bakeje n'abandi bose baje umutekano bashoboye gufasha kugira ngo inkino zimaze imisi za Sekafa zihuza ibihugu bitari bikenya zarabaye ngaha zikagenda neza. Bakaba bavuga bati rero no mu minsi iri imbere nkuko mwabonye yuko userukira ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika yagendeye igihugu ejo kugira ngo arabe urukino rwa nyuma rwahuje Tanzania na Somalia, akaba yavuze yuko yatangajwe n'ukuri n'ukuntu iki gihugu cifashe haba mu mutekano nibi vy'ukubaka ibibuga. Ati ndabamenyesheje yuko mu minsi iri imbere n'ayandi mahiganwa azohabera kuko nta handi twari bwabibone. Muri make rero ibintu vyabonetse nuko mu gihugu umutekano umeze neza kuruta uko vyari bimeze mu ntango z'ukwezi kwa gatatu aho inama yabera Bukinanyana. Ariko murazi ko ta gihugu kibaho kibuze abagizi ba nabi canke n'ibindi bintu vy'impanuka, hariho ibintu biboneka n'ubu bigihari. Ico twovuga ni nkibi vy'inzoga zitemewe n'amategeko, n'imvura irikiragwa ari nyinshi. Imvura irikiragwa ari nyinshi kandi biraboneka yuko imaze gusambura amazi atari makenya, kandi hakaba hariho n'abantu bamaze kwitaba Imana. Ikindi naco twovuga ni abantu bitaba Imana kubera amatati ari hagati mu miryango, aho wanashaka usanga hari n'abantu biyahura, ugasanga kenshi umuntu ashobora kuca atahura imvo n'imvano, atariko iyo mu biravyo ubu bimeze neza. Ikindi naco nuko abantu bafise ibigwanisho batabifitiye uruhusha baragabanutse, hariho n'ababoneka yuko baza barabishikiriza ku bushake bwabo. Ikindi naco nikijanye amasanganya yaragabanutse niko mugabo iyo ubonye nko mu kwezi hashobora kwitaba nk'Imana abantu barenga 200, urumva ko kabara kagorane. Kenshi babitegwa n'imvura iriko ari nyinshi, ugasanga abashoferi nabo bariko bariruka cyane, bakaba rero bahimirizwa yuko ico kintu bokigabanya. Iyindi ngorane hari nuko mu gihugu abantu bagendesha amapikipiki biboneka neza yuko badakurikiza amategeko ko bimeze, bikaboneka yuko aho uciye hose mu gihugu abantu bagendesha amapikipiki bo bakurikirana kugira ngo barabe yuko ivyo gukora badashira mu mategeko vyogabanuka. Ikindi umuntu yovuga ibihe twimirije cyane hariho amatora. Muri ivyo rero bijanye n'amatora hariho ibintu vy'ibihuha vyinshi muzokunda kumva. Ivyo bihuha rero no kubiraba neza, abajejwe ubutungane bakaba basabwe yuko bohabera amagabo kugira ngo uwukoze amakosa ahanwe uwo mubwo nyene ata mwanya haciye. Hanyuma rero inama yaheze nyene cyo bari mukuru w'igihugu yipfuriza abari bayirimwo umunsi mukuru mwiza w'abakozi, kandi babandanye bari ku kivi kuko biboneka neza yuko akazi k'umutekano kari kuzoba kenshi, kuko hariho ahandi hantu hagati mu gihugu hagiye kuzotangura gucukugwa ubutare, kandi naho nyene hagategerezwa kuba harinzwe. Ku muhingamo wo kuri uyo munsi nyene mu gihe bwacahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi, umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abarundi rijanye n'uyo munsi. Akaba rero yaripfurije abarundi umunsi mukuru mwiza, akaba yabasavye kuwuhimbaza bazirikana ko umukozi abegwa n'impembo nayo ngo uwutarima ntamira. Akaba yavuze ko icivugo cuno mwaka kiza cogera ku civugo nyamukuru tuzoguma twisunga gushika mu mpera z'umwaka wa 2019. Ico naco kikavuga kiti tuzirikana igihugu cacu, tumenye iyo tuva niyo tuja. Kw'izina rya leta no kw'izina ryacu nyene turipfurije abakozi bose umunsi mukuru mwiza. Tuhimbaze tuzirikana ko umukozi abegwa n'impembo nayo ubutarima atamira. Mu guhimbaza uyu munsi mukuru twashize imbere iki civugo: dukora amaboko mu mpuzu, duteze imbere igihugu cacu. Nakaryo kandi ko kwibutsa abakozi n'abakoresha ingendo nziza yo kuja inama n'ingingo mu ntumbero yo korohereza abakozi n'abakoresha mu bisata vyose. Leta yariyemeje kwisunga inyabutatu igizwe na leta, abakoresha n'abakozi. Iyo nyabutatu tubamenyesha ko iteje ku ntambwe ishimishije igikorwa cyo gusubiramwo igitabo kigenga abakozi n'abakoresha bikorera utwabo.
mu ntumbero yo gutanga akazi ku mugaragaro kandi atampinga yanje. Ubushikiranganji bw'akazi bwarasubije umutamana wa mugwi w'igihugu ujejwe gutanga akazi ka leta, Commission nationale de recrutement, maze ibibazo bigakoreshwa ku mugaragaro, gutyo akazi kakaronswa abarushije abandi. Musi rero wa kabiri igenekerezo rya mbere Rusama, igihugu cacu c'u Burundi niho cari kiramutse cifadikanya n'ibindi bihugu vyo kw'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Kuri ico civugo rero kivuga kiti dukura amaboko mu mpuzu duteza imbere igihugu cacu. Ibirori ku rwego rw'igihugu bikaba rero vyabereye mu ntara ya Rutana ku kibuga ca Susumo, birongowe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Bikaba vyari vyitabwe kandi n'abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi n'abene gihugu batari bake. Ingabo z'igihugu zihejeje kuduza ibendera ry'igihugu, ibirori rero bikaba vyaciye bikurikirwa na defile ndende yuguruwe n'abakora mu biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu, hakurikira abakozi bo mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Nawe mbere mukanya muce mwikomera amashi cyane n'abaryoherwa siko aha rero tugwanye giturire nishira hamwe rikomeye riserukira Burundi. Aha twovuga yuko kugwanya igiturire ngaha mu Burundi aba bajejwe brigade spéciale anti-corruption bagira ati bakaboko nibahirahire turabiyamye nibagende microcredit rural. Aba rero niba abandi bafasha bamwe bafise utuntu dukenya badasha mugabo bashize hamwe bakagira bati twebwe nukuri naco tutazogira kugira ngo duteze imbere abarundi batoba. Fonds national d'investissement communal ni BBC gira ati le développement, la compétence du personnel. Bagira bati mushaka amafaranga y'agaciro genda union BBC iraguha, ushaka amafaranga y'ingurane n'igitangaza ati ubu rero hari ikintu twatoye igishasha citwa découvert, usanga amafaranga ari kuri konti utiri urana yasaba ni automatique. Agence de voyage auto abantu n'igitangaza yi ubu rero ushaka kuja hanze wikora kuri Agence de voyage auto. Ni mubandanye Agence de voyage auto mbere babakinyi bo muri Sekafa aba nibo babazanye amajana 3 bagira bati twebwe ntaco tutazokora ugwaye ikore kuri Agence de voyage auto. Reka mukanya ndandababaza nombe ko ibyo bavuze ari mejeje kuvuga yuko mwarahiye mu karenga ko mutazosubira ibitoro bitazobara kuri station yayo. Ivyo nivyo baravyemeje ibandaniritse rero bakomera amashiye igitoro cyawe kitugeze habi. Akurikire komine Giharo, ndabona komine Giharo murakoze cyane. Muri kano kanya turinjiye mu ntara ya Rutana, imbere murabona komine Giharo barashajije bagenda batwenga berekana neza ko uyu munsi mukuru ari uwabo. Le personnel communal de Mpinga Kayove, iyi ni indi komine igira kabiri, murabona ko babiteguriye bikwiye, bafise umwambaro ubaranga n'ibipurizo biriko ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ministère de la Justice et de la Protection Civique, ego
muhindukira muramutsanye n'icubahiro n'umutambukanyi wiwe hariya n'ugweze n'abandi bashitsi biteka bari mu bwugamo hari mupepeya mutwenga mwishima. Uyu munsi mukuru n'uwanyu n'umunsi w'agahimbare. Mwishima gwiza na gatatu gwiza na gatanu, nimwerekane neza yuko muri mu Rutana kandi munezererewe no kwakira nyene icubahiro n'umutambukanyi wiwe. Itracom mukanya nariko ndabasigura iyi ni ryashira hamwe n'abarira ry'umushinga na Adri wimvuka avuka ngaha mu Rutana nyene, ariko ibyo akora bikora inka n'ikimenyamenyo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaramuhaye agashimwe umwaka uhetse. Ibyo yakoze rero nabariye yuko yaguze amakamyo, ubu ntitukizera inze ngo tugure amakamyo yo hanze, dukoresha yo muri Itracom. Mukomere kumuheto. Ibitaro vy'Imusongati baje mu mwambaro mushanana, ndabona amataburiya hariya, murabona ko ibisanzwe. District sanitaire de Gihofi, hôpital de district, ensemble sauvons la vie des autres. Twiteho gutabara kubungabunga ubuzima bw'abandi. Ego abana bo mu gisata c'amagara y'abantu SRR Bukemba n'imirimo barangura, murabona ko bagira ubushakashatsi ku bijanye n'imyumbati, ibijumbu, imibingo no kuvuga kugira bagwize ibifungurwa vy'ibitungwa, ibiharagi bishobora kwimboka vyinshi, ibigori n'ibindi. Ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Jean-Pierre, aha Ministère du travail et de la fonction publique abantu ibintu basigaye bakora n'igitangaza. Kera abakozi ba leta bahembwa nka Rukenze canke Rutisi, ubu muri fonction publique itariki ya nyuma ni y'ukwezi nyene umushahara bamaze gushika ku ntuze. Ni mubandanye BBC nayo nabari yariyo yuko ibikorwa bakora ari igitangaza. Internet, interconnexion, le développement du personnel, la compétence, Western Union mongo amafaranga y'agaciro. Ushaka kuja hanze ikore kuri ntuze, ariko nawe BBC Banque de Crédit do Bujumbura, abashaka ideni, abashaka kuziganya muri ya migambi y'iterambere, amabanki ngaya Régie nationale de poste bakora mu gisata cyo kuziganya amafaranga y'abene gihugu kubahingurane zo kwisuganya mu migambi y'iterambere. Nico kimwe n'amakopeke FENACOBU murabona bari ngaha. Soyons des syndicalistes responsables qui prônent pour le développement du pays. No kuvuga sendika ishira imbere kumvikana, sendika ishira imbere inama n'ingingo, sendika ishira imbere kumukozi wese arondera ivyo arekuriwe n'amategeko ata kaguma ata kuvanga ibintu. Nuko amashira hamwe, ndabona ishira hamwe riteza imbere ca giterwa ca tournesol mu Kirundi biti bihoke, bakora n'amavuta ngo ni Codipe. Ubumwe bwa Codipe nizo nguvu zacu. Murabona inyubakwa ngaha ngo ivuriro ry'ivyizigiro ryo mu Butovyi. Codipe irabandanya, ni ihuriro ry'amashirahamwe niko novyita, collectif des associations pour le développement intégré de la population. Tambuka Codipe amashimeshi ishime ikomera amashi rwose. Urunani rwiyemeje gushiraho ubuzi no guherekeza abenegihugu mu gutunganiriza ubuzi bubashikana ku iterambere rirama. Kasedebu hindukira hariya bandanya samura bandanya, ariko muri hariya nacu abakunzi b'umwumbati ngo ni les amis du manioc, nuko mu Gifaransa. Murakomeye. Umwumbati nibaza ko ari igiterwa mu Burundi kizwi neza kandi kizwi hose. Nibaza ko ivyo mukora Imana ibije imbere. Sosumo
Sosumo benshi cyane hariya la société sucrière du Moso amashi la société sucrière du Moso amashi murabona umusigati ko bamaze gufata icicaro aha mu Kumoso ishyirahamwe riteje imbere akarere rifise icivugo ngo la société sucrière du Moso est le pionnier du développement dans la région et dans tout le pays. Ishyirahamwe rikora isukari ririmo imisigati rikayihingura rikayidandaza aha mu Burundi rikaba rigwana kugira rishobore gukora isukari ikwiye y'akanovera rikayikwiza ku butaka bwose bw'igihugu ndetse n'ihangiro ryo kuyishikana inyuma y'imbibe z'u Burundi. Nuko cyane Société Sucrière du Moso ishyirahamwe tuzi neza kuko ishyirahamwe rihagaze neza mu gihugu kuko tuza amashi menshi muramutse abashitsi biteka hariya ishyirahamwe ritararanya gutanga ikori muri leta ritanga ikori neza rikwiye ku gihe kugira ngo abarundi benshi bashobore gushikirwa. Nuko rikaba ndetse ryaraye rihimbaje isekeza aho ryimbuye isukari mu mwaka uheze aho Sosumo yari ifise icivugo yiyemeza yuko isubiye kwiyemeza gushigikira leta mu kuriha amakori n'amatagisi neza kandi ku kiringo. Abakozi ba Sosumo mukomere mukomoke mutere imbere nk'umuzinga Imana ibahezagire cyane. Amaboko hejuru amaboko hejuru babashajishije babagira neza muri ntore ikomera amashimesha abasosumo bariko baranyagirwa mugabo ntibadoga kwibanga. Aha rero bariko barerekana ibikorwa bakora ingene babishikako ingene babihingura. Izi mashini muriko murabona ni mashini zikora ibikorwa bitandukanye muri Sosumo. Iyi mashini y'imbere ni mashini yo mu bwoko bwa Kameko Truwasa 45B. Ni mashini y'igitangaza mu kurima. Imashini irima ikaba ishobora kurima amahegitari arenga nka 10 ku munsi. Harya bariko barerekana murabona imashini ya chargeur hariya iri imbere ya tracteur. Bariko barerekana ko bashobora gukora amabarabara canke gusukura igisagara ari babitumwako. Barerekana yuko Sosumo ishoboye kwirangurira imirimo neza itabanje gukomera amashi irindi shirahamwe. Ibikorwa by'isuku ibikorwa byo gutunganya amabarabara Sosumo abari bo bose barashobora kuyikorako mu gihe izi mashini zitaba ziri mu mirimo hamwe ihinguriro. Barabishoboye nishirahamwe rifise abafundi bakwiye bavyize kandi rifise n'ivyuma nkuko muriko murabikurikirana. Iriya mashini igira kane mubona ndende ni mashini bita niveleuse Komatsu. Imashini ikora mu gusena neza amabarabara canke kubaza neza inkombe z'ibarabara. Ni mashini ikomeye cyane. Murakoze murabona itracteur y'inyuma iri mu bwoko bw'izo bita tracteur John Deere 6600D iri kumwe n'akamashini hirya bita kandi roda yo mu bwoko bwa Bell. Ifise iminwa y'intoki z'umuntu aho yerekana ko ishobora kuyora imisigati ikayipakira mu tracteur mu ndimo hariya neza cyane atangorane igikacu kigashika mu ihinguriro. Iriya mashini mubona iriko irapakira ni mashini ikomeye ishobora kwihindukiza aho ihagaze ikagira bimwe mu Gifaransa bita rotation 360 degrés ikikaraga yonyine hiri ikihindukiza nishaya nifatwa n'ibishanga. Ni mashini y'igitangaza. Iyo rero ziri ubwoko bwinshi. Hari mashini zindi zitashoboye gushika ngaha kuko hari n'izirerurwa n'izindi mashini
murabona nta mapokre ari ngaha, hari amamashini yandi arima akomeye cyane iri mw'ibarabara n'imodoka zose zica zikuma. Murumva yuko ishyirahamwe Sosumo rihagaze ku bijanye n'ubuhinga. Mu majambo yashikirijwe inyuma rero y'iyo defile hakaba hatanguye ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Rutana Bede Nyandwi. Uwaserukiye urunani mpuzamasendika Kosibu Tarsise Gahungu nawe akaba yagarutse ahanini ku bijanye n'ibiyago hagati y'abakozi n'abakoresha, ibijanye n'amategeko agenga akazi, amashirahamwe amwamwe atavuza abakozi bayo n'ibindi. Uwaserukiye abakoresha nawe yaravuze cyane ku vyo kugwa mu guteza imbere ubuzi, gukarihiriza ubwenge abakozi n'ibindi. Mwijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza, akaba yasavye abarundi bose kwitwararika ibikorwa biteza imbere igihugu. Icivugo c'uno munsi mukuru uri dukura amaboko mu mpuzu duteza imbere igihugu cacu. Gukura amaboko mu mpuzu ico ni kirundi c'abasokuru, bisigura neza yuko twese abarundi dutegerezwa kwijukira ibikorwa, kandi ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibikorwa biri kwinshi rero, ibikorwa biri kwinshi, ni naco tuma Imana yatanze ingabe zitandukanye mu bantu kugira ngo ibikorwa vy'umwe vyuzuze uwundi. Hari abarimyi, hari aborozi, hari abadandaji, hari abamenyesha amakuru, hari abakozi b'Imana, hari abajeje umutekano, hari abajeje kwivuna abansi, hari abacamanza, abari mu ntwaro, hari abigisha, hari abavura, hari abakora iby'ubuhinga, kubaka, hari abakora ibyo no kugendereza ibirere, hari abajejwe gukora ubushakashatsi, hari abajejwe guhingura. Murumva nta n'umwe atuzuza uwundi, ni naco gituma atangwe gutana ikivi uwundi, kuko udakoze mu ngabire Imana yaguhaye uri kuracereza iterambere ry'igihugu. Ni naco twifuza yuko rero uno munsi mukuru w'abakozi n'akazi kaba akaryo keza ko kwirimbura wese ukora gute. Ubwo nurindera amaboko, zana amaboko yawe nk'uko ururirimbo rwacu cyacu Burundi ruvuga ngo tugutuye amaboko. Ni igihugu dutura amaboko, tukazana amaboko tugakora, nta mavuyemo. Dukure amaboko mu mpuzu, nta n'umwe adafite icyo yokora ciza cyoteza imbere igihugu, nta n'umwe. N'umwana agiye kwishura bari karakora, n'umwana agiye kuvoma bari karakora, nta n'umwe adafite icyo ciza yokora ngo ateze imbere igihugu. Gutera imbere bihushanye no gusubira inyuma. Hari ibikorwa bibi bisubiza inyuma igihugu. Ugiye kwiba ukosuza igihugu, uri kwegera mu mico mibi, ugiye mu karenganyo, ugiye mu benshi, mu kurementanya, mu gusesagura, uri kurateza inyuma igihugu. Twifuza rero ibikorwa biteza imbere igihugu no munsi ku munsi umurundi wese tumuhamagariye kuva mu gitondo buri saha kurakora urimbure mbega icyo gikorwa ariko ndakora kiko kirateza imbere igihugu cyangwa kirateza inyuma igihugu. Uwo ari we wese nga mu Burundi bwe no munsi yirimbure niyasanga karakora ibikorwa bidateza imbere igihugu ace abiheba, akora ibikorwa byiza gusa biteza imbere igihugu, ibiteza imbere inyuma igihugu abireke. Duhamagara Burundi wese rero kwama inderetsi y'igihugu kugira ngo uri karakora ibikorwa bitateza imbere igihugu ace amudoma ku rutoki. Ibyo bikorwa bibi bisubiza igihugu bihagarare.
umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yavuze kandi ko igihugu cacu c'u Burundi ari igihugu dukesha Imana. Ati iyo Mana rero iduhamagarira gukora ibikorwa vyo kubungabunga no guteza imbere isi. Akaba rero yaciye ahamagarira abarundi bose kwirimbura bakaraba ko ibikorwa bakora bikingira ibidukikije. Ati narijya hamaze imisi hibonekeza imyuzurira y'amazi yonona ibintu mbere igahitana n'abantu na cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ati turabe rero yuko ivyo bitoba bituvako. Ikintu ca mbere Imana yifuza ko dukora gusubira ibintu byose no kwitwararika ibidukikije. Ngomba guhamagara umurundi wese uhari uzovuka mu munsi mukuru nk'uyu tuza turimbura cyane mbega ibikorwa twakoze bikingira ibidukikije Imana yaremanye inosi nibihe kuko ibikorwa by'iterambere ni byinshi mugabe ibidukikije biza imbere ya byose kubungabunga isi Imana yaduhaye n'ibiriko byose ni naco turi no munsi cyo kuraba benshi bari kubaranira baraganya ngo imvura yabaye nyinshi amazi yabaye menshi imivu yabaye myinshi inkukura n'ivyondo vyaje bizibira amabarabara n'ibiraro inkuba zo kwitabaza zabaye nyinshi imyuzurira mu bisagara byawe byinshi amazi atwagwa n'amazi yabaye menshi ari n'igihumbi mu gisagara ca Bujumbura hirya muri za Gatumba no muri za Mutimbuzi muca mwibaza kubera iki kubera yuko ibidukikije biba bishavuye bisubira bishavuye n'Imana bishavuye turime tuzirikana yuko isi yacu turima twisunga no kwibungabunga amashamba turanye mu mashamba tugatemagura ejo imvura ikagwa tukabura ibiti n'ibyatsi bibungabunga amazi agenda yiruka abukiyatega uko yiruka agora benshi rero niko ateza ingorane ugasanga inzuzi zirazuzura kuko amashamba hari niyatega amazi yabikobeko tubabwira kwimba kandi atari bwabundi mugira nk'amabango eka dushaka imikobeko minini igumye amazi menshi kugira ngo agabanuke umurindi mutabikoze ibidukikije birashavuye kandi bishavuye n'Imana yabiremye ibishavuye inzuzi zirabungabungwa uno musa abantu tugenda karima gushika mu ruzi mwari gushika mu ruzi rero aho kwa rusanze kwifitiye igitanda ubwo ruzi rurarako mugaca mugitera mumuteye uburiri bw'uruzi rushabasanga iyo muri rero basanga n'uruzi rero muri zotangara kuko mwarateye abantu siga barima hatorima ni naco twifuza bavyize abagoronoma bavyize bidukikije cyane cyane muri gushikira amaje mu n'ubworozi n'abandi bizi ivyigwa bijanye n'ibidukikije dukora ibintu bituma dukoresha ubwenge Imana yaduhaye turabe yuko atavyo twonona mu kurondera inyungu mu bikorwa byose turakora harasa amayinguriro no munsi bagira amayinguriro uho usanga imyamba yose batanayihinguye bayikwegeye muri Tanganyika cyangwa mu ruzi runaka tuba tuzi ko abarundi nabo cyane hari imbo n'abantu bakunda akantu kitwa akaboga y'imicafu igiye gutera ibinyabuzima twakunda bica byigira bitagiye naho bica biva mu nzuzi cyangwa mu mashamba ikadutera impongo ingwe ingona imvubu n'ibindi ibisagara ugasanga ko arubaka amazu mega ikintu ko arasiganwa ugasanga abantu bubaka amazu batabanje kuraba amazi ava ku mazu aja hehe ayo mazi ni menshi cyane urubaka inzu itwara miliyoni 10 20 30 mugani ubake igikono cyo kwakira n'imiburiburi amametero kibe 10 20 kuko mwese mu byubatse mugabanije umurindi w'amazi ayo mazi nayo acagira cyafashije mu iterambere amazi y'imvura rero no kuyabungabunga amazi ni kidukikije gikomeye cyane nifuza yuko mu bikorwa bikomeye cyane twokwitwara kaguhera mu mwaka ni igikorwa kijanye amazi y'imvura amazi y'inzuzi byose tuyifatira umwanya tubitunganye neza bitubera umugisha atari kubizo tubera ingorane nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yasavye ko mu gihugu cose hoshinga umunsi umwe buri kwezi uzoba wahariwe ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije nifuza yuko mu bikorwa rusangi guhera kino gihe twoshira imbere
ibijanye n'ibidukikije n'amazi ibikorwa bigaragara mu gihugu cyose n'imiburi umunsi umwe mu kwezi ubu hariwe ibikorwa rusange bijanye n'ibidukikije kandi bipanzwe neza ari bikobeko sije niyo kwikurayo oya imikobeko imeze neza birabaje kubona ahantu dufise amaragamo Imana duhaye imyonga niyo turimamo igihe cyose imvura itagwa cyangwa igwa turarima umwonga mugabo tudakingira myonga imvura ikagwa usanga amazi yarengeye ibyo twarimye tugasigara twicuza birasabwa yuko rero imyonga yacu tuyikingira mu buryo budasanzwe rwego n'umunsi rero babura amatari ba musitanteri akuri bitumba ba nyumba 10 abaderekere b'amashuri mato n'ayisumbuye za kaminuza abasoda polisi dufate yuko buri kwezi dufise umunsi wo kuraba duherereye ibijanye n'ibidukikije ari biti dutera ari ibikorwa tugira ari kubaka ibikono bizigama amazi ku mashuri mu makambi ku mazu twubaka dufume tuza turubakiranira muze muraba akamaro bizozana muri kazoza iyindi minsi dukora ibindi bikorwa kubaka amasoko amashuri amavuriro ibitaro ibigo by'inkino mugabo uno munsi kubera kino gihe nashaka kuvuga neza yuko mu manama y'abahinga amazimisi akorwa kugenda dukikije byerekana yuko mu mwaka wa 2050 hazoba hari ikibazo gikomeye cyane cy'amazi ku isi yose hamwe n'amazi azoshobora kugurwa kugira ngo bitoro turavuze impamvu rero kwitwara ikidukikije nagira amazi dupfa kubusa nitwayatega ntatujane ngo atonone ibidukikije ni isoko y'ubutunzi muri kazoza mwarahiriwe mwebwe mu Burundi nushobora kugenda kilometero 10 gutabanya amazi ikimbabaje gusa nuko mutayitwara. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarangije atanga ubushimwe ku bakozi bakoze neza gusumba abandi. Aha tukavuga nk'ubushikiranganje burayi vy'agateka kazina muntu bwakoze neza cyane muri uno mwaka turangije, aho bwaronse amanota 100%. Ikomine ya Gitega yabaye ya mbere mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi muri uyu mwaka uheze. Ikigo Ober cinjije imiliyaridi 91 mu kwezi kwa Ntwarante. Muganga Elize Nahimana wo ku bitaro byo mu Kibimba, ishure gitiriwe Mutima Mweranda, abakenyezi batatu bakora igikorwa cyo gusukura amabarabara mu gisagara ca Bujumbura, aho rero Sebarundi yaciye asaba ko kuva uyo munsi baca baronka amasezerano y'akazi hamwe n'abandi. Ivyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi bikaba kandi vyaranzwe n'intambo n'imvyino zitandukanye hamwe rero n'umurisho w'ingoma. Bongo byose biri ku murongo kabisa. Burya neza Uburundi burafise akazoza, murabona yuko abana bakiri bato bashoboye. Aho kibondaho ubera akarorera abandi kugira ngo akaranga ko Burundi na ntaryo. Uyu muhungu arakomeye, amashi Intararamvye izo sintari riko aravye nawe. Urakoze kwe baduganye mu Rutana ubuhinga bwabo bariko baratwereka hano nibasanzwe na gatoya mu makuremo
aho rero mu gisata kijanye na politike naho ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri Rusama umukuru w'igihugu nyene icubaye Petero Nkurunziza umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD akaba n'imboneza yamaho muri uyo mugambwe yarifatikanije n'abandi bagumyabanga mu gutanguza icese imyiyamamazo y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'amatora y'impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Imyiyamamazo yatanguriye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega. Umugambwe w'abagumyabanga CNDD-FDD rero ugahamagarira abagumyabanga bose eka mbere n'abarundi bose biyandikishije kuzotora ego aho bukera mu matora twimirije y'ibwirizwa shingiro ryo kuwa 17 Rusama. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye akaba yabanje gusigura ivyiza vyinshi biri mu mpinyanyuro y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, aho yavuze ko iryo bwirizwa shingiro rijanye n'ibihe tugezemwo na cyane mu bijanye no gutsimbataza intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye, gusezerera intwaro z'igikenye n'iz'amacakubiri, gutsimbataza amahoro n'umutekano, agateka kazira muntu n'iterambere ridakumira, umwene gihugu agatunganirwa akubahirizwa mu byiwe no mu biwe, kwegereza ubutegetsi abene gihugu, itunganywa nirangurwa neza ry'imigambi y'iterambere leta iba yemereye abene gihugu, gutsimbataza ubumwe bw'abarundi n'ibindi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD akaba kandi n'imboneza yamaho muri uyo mugambwe, nawe amaze gufata ijambo akaba yabanje gushimira Imana mushobora vyose idahengeshanya guhezagira Uburundi no kuzigama umugambwe CNDD-FDD uburongoye, na cyane ko Imana ariyo yashizwe imbere muri uyo mugambwe. Banje gushimira Imana mushobora vyose yatuzigamiye igihugu cyacu cy'u Burundi, katuzigama na twebwe, ndetse no munsi katuzigama ikaba yaduhurije hamwe aho ibugendana. Iyi Mana nifise ikibanza ca mbere mu mugambwe wa CNDD-FDD, kandi twihenze kuva dufashe iyo ngingo natwe duteye iteka mu gihugu cyacu cy'u Burundi itugira aba mbere. Ni Imana yo kwizera n'umwizigirwa. Turashimira Imana kubera yuko yatuzigamiye n'umugambwe wa CNDD-FDD, ikatuzigama ubwacu kugeza no munsi, ikazigama n'abarundi bose. Turashimira Imana ko dukoze kino gikorwa kidasanzwe no munsi, igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu mahoro n'umutekano n'impore impande zose mu gihugu cyacu. Turashimira Imana kandi yuko duhuye no munsi twaraye duhimbaje umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu ntara zose mu gice cyose cy'u Burundi mu mahoro n'umunezero ntangere. Turashimira Imana kandi yuko yaduhaye umugisha kuba ikirere ciza ndetse n'umwimbu ushimishije mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashimira Imana kandi yuko twitabire no birori bidasanzwe, tubanje gushimira umunyamabanga mukuru umugambwe wa CNDD-FDD kwijambo ryiza yadushikirije bijanye no gutegurira abagumyabanga umugambwe CNDD-FDD. Ku ruhande rw'iwanje no hamagarira abarundi bose kugira ngo ino misi yo guhamagarira abarundi ngo batore ibwirizwa shingiro bivuye ku mutima, ko kino gikorwa kirangutse, ibyo yadushikirije byose byadushitse ku mutima, byadushitse ku nyota. Nakajyore kubanza kwibukanya, kuko kwibagira ni bibi cyane.
kwibukanya neza yuko duhagaze ngaho no munsi haciye amezi make dutunganije amasengesho ngaho mu ntara ya Gitega, aho twafashe ingingo ikomeye tariki 18 ukwezi k'umunani umwaka uheze wa 2017 yuko abagumya banga twiyemeje kuzokwama tugendanira Imana. Cha twiyemeza kandi ko kuri munsi wa kane tuzokwama dusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Izo ni ingingo nziza cyane zikora ku mutima w'Imana. Bisigure ko abagumya banga mwiyumviriye koko ku Mana. Duye kandi no munsi haciye ukwezi kurenga hatunganijwe inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye mu ntara ya Ngozi, akaba arapfunditswe ingingo zikomeye cyane. Izo nazo zijanye koko no kwiyemeza kubwo y'amasengesho twakora umwaka uheze nazo ngo twafata kugendera mu ndero no mu karanga cy'Imana. Ziya ngingo zirakomeye cyane, ntushobora kugendanira Imana utemeye kugenda nkayo. Ziya ngingo rero ni ingingo nkora mutima, tuzigiri zacu tugendere mu muco w'Imana, tugendere mu karanga cy'Imana. Niyagendera imbere tugakurikira, Imana yitwa mushobora byose, byose bizoshoboka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yibukije ko ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro byavuye mu vyipfuzo by'abarundi bo bene igihugu. Ibwirizwa shingiro byahinyanyuwe rije kuzotogwa mu minsi iri imbere, buje kuzokwitorera. Nibwirizwa shingiro byari maze imyaka irenga 10, utuze ku mwaka wa 13. Iri bwirizwa shingiro byari rifise umushinge w'amasezerano y'Arusha, amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Kandi muravyumva neza amasezerano, tuvuze amasezerano y'Arusha abafatanye n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Niryo bwirizwa shingiro rero muri bimwe bimwe vyari vyarataye igihe twagiye gusubiramwo tubisabwe namwebwe abene gihugu. Ubwa mbere mu mice itandukanye ivyasabwe rero byasabwe guhera mu mwaka wa 2012 biciye mu manama twita rukokoma yagiye arakogwa n'ibisata bitandukanye n'inzego zitandukanye, cyane cyane za inama rukokoma zakozwe mu butungane, mu manama yahuje rukokoma abamenyesha makuru, manama rukokoma yahuje imigambwe, yahuje abigenga. Ivyiyumviro bikomeye cyane byagiye birashigwa muri wa mugambi w'igihugu ujeje umutekano. Ivyiyumviro bikomeye cyane bihagaze muri za nyigisho zo gukunda igihugu. Hari byinshi byari byasabwe yuko byo kwinjizwa mu ibwirizwa shingiro, ndetse n'amashengero mwamwe mu madini atandukanye bagiye barabisaba. Inyuma y'umwaka wa 2015 hagiyeho umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati mu gihugu, wahuye n'abarundi nka bose mu mice itandukanye mu gihugu cyose ndetse no hanze y'igihugu. Ivyiyumviro rero mwazanye mwashikirije niryo vyiyumviro twashize muri iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro. Bisigura yuko ibwirizwa shingiro ni ryanyu, ibwirizwa shingiro ry'abarundi ni ry'abene igihugu bo bene igihugu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye atangaza icese ko amatora azogenda neza cyane. Ariko jewe magaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cyane. Imana yo mu ijuru niyo cabona. Nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi canke umunyamahanga
yogerageza kwitambika imbere y'amatora azohura n'Imana mushobora byose, Imana yo mu ijuru niyo cabona. umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD akaba yaratanze impanuro zitandukanye ku bagumyabanga. Mugendanire Imana kuko mwavyiyemeje, mugendere urutonde rw'Imana mu ndero y'Imana. Abagumyabanga mutanga akaroro keza k'abantu bafise indero y'Imana basezeranye koko bagashitsa. Mube abanyamahoro aho muherereye hose. Katubisavye abarundi bose n'abasokuruza bacu bari abanyamahoro. Ikimenyamenya nuko n'imbere ko bakoroni baza nta barundi biyumvira gutera ibindi bihugu, eka bagwana n'abatera kuko umuntu atanga ico afise. Abarundi basokuruza bacu bamye arabanyamahoro, muga bihengera vyose umwanse yocamwo ngo adurumbanye umutekano n'amahoro mu vyugare. Muteramire umutekano ijoro n'umurango. Ivyanyu mufise uburenganzira bwo kwiteramira, igihugu cyacu murafise uburenganzira bwo kwiteramira ijoro n'umurango. Tubasavye kuba intwari kujya basokuru bacu bari intwari. Si mwebwe si twebwe tubaye ubwa mbere ngaha mu Burundi, haciye imyaka myinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbagiza. Uburundi bumwe abantu basokuruza bacu tugeze ngaha bagwanye intambara nyinshi cyane. Ntimwibaza yuko ari mwebwe bwa mbere mugwanye intambara. Basokuruza bacu bagwanye intambara nyinshi cyane zinagoye kandi mu bukene, ariko baturaza igihugu ciza citwa Burundi. Igwa cose gisaba kwitanga, gisaba ubutwari n'ubuhizi, kandi intwari nyantwari n'abahizi nyabahizi bakorana n'Imana, kuko Imana nikorana n'abanyabwoba. Mutegerezwa kwama muhagararira abarundi mwese aho muri, na cyane cyane bagumyabanga Imana yateye iteka ngo muhagararire igihugu cayo mu gihe nyiki, ineza y'abene igihugu bose. Tubahamagariye guhera kino gihe nkuko basokuruza bacu nyabikora, kwama muharanira mugwanira iteka ry'u Burundi n'abuzukuruza banyu. Ibi turimwo ni iteka ry'u Burundi, nkuko basokuruza bacu bamye bagwanira Burundi ku iteka ry'u Burundi. Nta kindi tubasabye kugira ubumwe, sumwe busanzwe, ubumwe mugene urunani rw'intamenwa. Nibyo byaranga basokuruza bacu, akoreko karanga. Tubasaba kugira urupfasoni, niko karanga k'abarundi, urupfasoni. Abantu bekane ko bafise indero, barezwe, bagira ico batinya, bagira ico bubaha, bakubahana. N'urupfasoni, umwe akagira uwo yubaha. Na cyane cyane tubishaka kubibona mu kino gihe, iyi minsi tubone ko burangwa n'urupfasoni, ukwihangana. Turabasabye kwihangana. Hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima, ihangane. Kwihangana gushikana ku ntsinzi. Mujane nyabahururu ngo yavuze uku ngo nanje shema yandi, eka kwihangana ni ikintu gihambaye cyane, ni ingabire iva ku Mana. Kuzirikana igihugu cyanyu ciza Imana yabahaye, kuzirikana igihugu tumaze bituvyigisha kandi tuzobandanya kuzirikana igihugu kiva cyitwa Uburundi gushika uno munsi. Umenye neza yuko utari uwa mbere ubaye mu Burundi kandi uri wa nyuma. Wakino gihe nici wawe uriko urakora iki? Tugomba gutahura neza yuko hari uhana ibizwa shingiro, ibituraje ishinga ni byinshi cyane, ariko vyose mu kubigwanya amategeko yose n'amabwirizwa bituruka kwino bwizwa shingiro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD, akaba kandi n'imboneza yamaho muri uyo mugambwe w'abagumyabanga, akaba yarangije asengera Uburundi kugira ngo Imana ibandanye izigama igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi bose. Oyaye, oyaye, demokrasi yaraje, nagukumira ku gihari. Abagumyabanga twese turumwe, turumwe. Abagumyabanga twese
nakizo dutandukanya. Ibi bintu biraryoshe. Abagumya banga twese turumwe abagumya banga twese nakizo dutandukanya. Akaba rero ari no ngaha duciye dusozera ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.